turageze muri wa mwanya mwiza wo gukurikirana amakuru mu Kirundi mukaba mugira mu yashikiriza na jewe Arlette Mugisha. Aya makuru yacu y'uno munsi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gihe hari hamaze imisi hibonekeza ikena ry'igitoro hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu zindi ntara zitandukanye, uno munsi ku masitasiyo amwe hano mu gisagara ca Bujumbura batanguye gutanga igitoro, nayo ngo niyo imvura yabandanya igwa neza umwimbu w'umuceri ngo uzomera neza muri uno mwaka. Ndabaha ikaze rero mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana mu gihe hari haheze imisi itari mike abenegihugu bataye icizere c'igitoro hano mu gisagara ca Bujumbura ku masitasiyo amwe kuri uno munsi batanguye gutanga igitoro. N'inkuru dukesha mugenzi wacu Alain Loris Ndongozi ariko arimenyereza hano. Imbere y'abashinga amateka kuwa mbere igenekerezo rya 11 Kigarama uyu mwaka, umushikiranganje mu vyajejwe hari mu budandaji Marie Chantal Nijimbere yaratanze icizere ku Barundi ko igitoro kigiye kuboneka vuba. Nabo bahumuriza yuko amakomande yamaze gutangwa ari mu nzira kugira ngo ashobore gushika, gusa byarafasha akanya bituma haba guhungabana igitoro hano mu gihugu cacu Burundi. Ico cizere catanzwe n'iyo ndongozi catumye Abarundi barema mu gihe amaze imisi mu buja batawemwo n'ikena ry'ibitoro rimaze imisi yaboheye amaboko imugongo. Aha twovuga nk'iduga ry'ibiciro ku bifungurwa hamwe no kwiyunguruza eka n'ibindi bisanzwe bikoreshwa mu buzima bwa misi yose. Twazindukiye kwirabira uko ikibazo c'igitoro cifashe ku masitasiyo atandukanye ari mu gisagara ca Bujumbura. Muri komine Mukaza twasanze station Mogas iri ruhande y'ikigo c'abafaransa IFB iriko iratanga igitoro, ariko cari kirindira n'abantu benshi, co kimwe na station Kobir iri kwibarabara ryitiriwe Muyinga, naho nyene batanze ariko vyamaze akanya urume rumara. Abanyagihugu twaganiriye batashimye kuvugira imbere y'ivyuma vyacu kubw'agashavu kenshi bari bafise, bamenyesha ko babeshwe ariko kandi bakagumana amakenga ko bene amasitasiyo baba banyegeza ico gitoro mu ntumbero yo kurindira ko bakiduza ibiciro kama bakakidandaza kizimvye. Twabandanirije muri komine Muha kwibarabara ry'igihugu nimero 3 ahari amasitasiyo nka Interpetrol na Keim Oil amenyerewe akunda kuronka ico gitoro, aho twasanze atani inyoni harangwa. Muri zone Kanyosha nta station nimwe twasanze iriko iratanga igitoro, ariko abantu bari batonze barindiriye ari benshi kandi baboneka ko bafise icizere. Muri zone Musaga naho nyene nta station nimwe twasanze itanga igitoro, kandi hoho haribonekeza amastation atamodoka nimwe hatonze, ivyerekana ko atacizere bafise co kuronka ico gitoro. Muri rusangi twifashishije uko urwo rugendo twagize, ingorane z'igitoro ziracahari. Kubw'ivyo leta yo kongereza inguvu kuri ico kibazo c'igitoro, na cane imvugo yo mushikiranganje yemera ko igitoro kigiye kuboneka vuba ikajana n'ingiro. Tubandanya kuvyerekeye ico gitoro, ingaruka zavyo abenegihugu biyunguruza baja mu Gasenyi baridogera ababunguruza ngo kuko badugije ibiciro vyo kwiyunguruza mu kubikura ku mafaranga 650 bagashira ku mafaranga 1000. N'inkuru kandi dukesha Alain Loris Ndongozi. Hari imyidogo itari mike abanyagihugu biyunguruza bakoresheje imodoka rusangi bava hagati mu gisagara ca Bujumbura baja mu bice bitandukanye bigize igisagara. Akarorero n'abanyagihugu biyunguruza muri ubwo buryo bava mu gisagara hagati baja mu Gasenyi, aho bidoga ko abatwara iyo miduga bihaye ububasha bwo kuduza ibiciro kuva ku mafaranga 650 yashinzwe na leta bakaja ku mafaranga 1000. Ivyo bakabikora babanje guhindura igituro kizwi ko gihagararamwo izo modoka. Umunyagihugu twaganiriye yamenyesheje ingene izo modoka zikora, aranasaba ababijejwe ko bohagurukira ico kibazo. Twebwe dusanzwe twiyunguruza dukoresheje amabisi ya Gasenyi Mirango Rompwe. Izo nazo leta yashinze igiciro c'650 ko arico twokwiyunguruzako, ariko mu misi heze twabonye abakoresha amabisi ya Gasenyi baza batubwira ngo ni gisandema bagasha baturisha 1000. Usaba ko leta ivyo bintu bibagurukira kuko turizeye neza ko bidaciye mu mategeko. Emmanuel Ndayiziga ajejwe umutekano ku gituro c'imodoka zija mu Gasenyi no mu Buterere yamenyesheje igituma ivyo biba, kandi aremeza ko abarongozi b'igisagara atavyo bazi. Impamvu biva ko ni muri rikena ry'ibitoro
none ko byo tumazemo iminsi ngira isomeni iraheze ata gitoro bita essence kiboneka, haboneka amazutu. Mu Gasenyi rero hari ikibazo caje caduka kubera ubwo bwishi bw'umurongo bacapakira aho bita gisandema, ariko iyo gisandema ntazi ntizwi n'amategeko. Ivyo mpamvu bavuga ngo ashaka igihumbi ntituzi natwe vyavuye tubona biba gomera nta n'ivyizi kuko na leta ubwayo ntaco giciro ntacizi n'iyo parking ntayizi, itegereza ikibona igihano giteza kuboneka nyine kiba kihari. Kurumva ko uwofatwa Yohana mwomenya ko imyidogo atari iyo gusa, kuko hari abandi bidoga ko imodoka rusangi zitagishikana abiyunguruza mu bibanza zategerezwa kubashikanamwo. Tubandanirize amakuru yacu mu gisata c'uburimyi. Abarimyi b'umuceri bamenyesha ko mu gihe imvura yubandanya igwa uno mwaka uwo mwimbu w'umuceri uzoba unezereje. Ni inkuru ya mugenzi wacu Patrick Hatangimana ariko arimenyereza hano. Hariho icizere c'uko umwimbu w'umuceri uzogenda neza uyu mwaka nk'uko bishikirizwa n'abarimira ico gitegwa mu mwaba wa Sabe muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ndabona umuceri umeze neza cyane kuko twaje gutera amazi umenga ariho mu kanya amazi agacaba make hama tuca turatera. Ubu murabona ko tugeze mu kubagara, ubu turiko turabagara umuceri. Nubwo biruko bagasaba ko ho kubakwa urugomero rwa kijambere ruva ku ruzi Mutimbuzi kugira baze bararonka amazi bakeneye gusa bahejeje kuvomera bagaca bayugara, kuko abaye menshi acagaruka konona imirima. Kugira bimere neza nuko iyi baraje yacu leta yoraba uburyo ushobora kuyubaka mu buryo bwa kijambere, hamwe dushobora kugara canke tukugurura amazi nubwo imvura yoba nyinshi ntice igende situra uburyo baba rugomeyemo. Hambavu y'amazi kugira umwimbu ugende neza baramenyesha ko ifumbire yobandanya iboneka kandi kaboneka ku gihe, bagasaba gushigikirwa. Twebwe icyo dusaba yuko tworonka ifumbire bidaciye mu bintu byo kugorana, kandi tugasaba yuko tuvuye basi nk'amashirahamwe akazara tugurana amafaranga ifumbire ije tugaca tugenda kugura mu gihe, kugira ngo umwimbu wacu ifumbire tuze turayishira mu gihe cyawo. Ifumbire nubwo iriho ubu ntibimeze neza cyane kuko umenga yaragabanutse uburyohe, kuko ubwa mbere twaratera ifumbire ya mbere tugasha tubagara, tugatera n'iya kabiri tukabagara, iya gatatu umuceri ugashucanura. Rero ubu iyo tuyiteye mu ndwi zibiri iba yamaze guhera umuceri, uba wamaze kuboneka yuko atafumbire irimo. Twara tuyitera gatatu ariko ubu tuyitera kane kugira umuceri wera. Tubibutse ko muri rusangi mu Burundi umwimbu w'umuceri utari wagenze neza mu myaka ibiri heze. Nayo ngo mu magara y'abantu mu gihe umuntu adakora imyimenyerezo ngorora mubiri canke ngo akaba afise ibinure byinshi arashobora kugwara ingwara ifata imitsi isoza bwenge AVC mu rurimi rw'igifaransa. N'inkuru dukesha mugenzi wacu Hoserine Munezero ariko arimenyereza hano. Ingwara y'impanuka z'imitsi isoza bwenge benshi bakunze kwita AVC, accident vasculaire cérébral mu gifaransa, iva ku mpamvu nyinshi zitandukanye nk'uko muganga Joris Nzisabira asanzwe avura ingwara z'umutima n'imitsi abivuga. Ingwara y'ivumuka mu rindi w'amaraso ariyo bita hypertension, hariho ko umuntu afise ibinure byinshi mu maraso hama bikagenda biziba imitsi, byo cyujana n'abantu basanzwe bafise ibiro byinshi, nk'abantu bajya ibintu biri mu bintu by'amavuta menshi, ivyo by'ibinure bijanye ibinure canke abanywa inzoga nyinshi, batagira imimenyerezo baguma bicaye ahantu hamwe. Ibimenyetso by'iyo ngwara ya AVC cyane cyane ni kubura inguvu, kugira paralysis. Iyo paralysis nayo kubura inguvu ishobora gukora ku bihimba byinshi, kenshi iyo tugunda kuba n'iyo umuntu agize paralysis y'igipande cyose cy'umubiri, ugasanga umunwa wakebanye, ugasanga ijisho ntibikunda ko agiuga uruhande rumwe, ugasanga ukuboko n'ukuguru ku ruhande rumwe ntashaka kubikoresha, ugasanga umuntu
akava ngo yatenje ama bikanguka ava hasi musanze ntaba agatenje kuri ukuguru canke kutakimufasha kugira ngo ishimikize hasi hama yavyuka agasanga ukuboko n'ukuguru ntashobora kubitegeka ntaduze ukuboko ntaduze ukuguru nivyo bimenyetso nyamukuru ariko hari n'ibindi bimenyetso umuntu atagize paralizi ashaka kumeneka umutwe ashaka kuzungurirwa arashobora kugira ikibazo cyo kubona. Iruhande y'ivyo muganga Jorisi abandanya atanga impanuro ku bantu bamaze kumva ivyo bimenyetso n'inyifata umuntu yogira kugira ngo yikingire iyo ndwara. Ikintu nyamukuru umuntu yokora amaze kubona ko ivyo bimenyetso no kwihutira kuja kwa muganga. Iyo twese ngo mwitwariko muganga mwitwariko kurenze atani ico biza kumara umuntu abishoboye yovyirinda hama akagira imyimenyerezo ni mwiza cyane apana kurindira ko umuntu agwara kugira imyimenyerezo. Ngomenya ko iyo ngwara y'impanuka z'imitsi nsoza bwenge iri ubwoko bubiri. Hari igihe imitsi nsoza bwenge iziba hakaba n'igihe iyo mitsi nsoza bwenge ipasuka. Ndabasabe imbere yuko tubandanya amakuru yacu tubanze dukurikirane ibihayanishwa. Muri ibisi bikurirangiza umwaka ndabarahiye Tesa na Noeli Tesa na Star Times nivyukuri ubuguze buke y'amezi abiri y'amayinite wahora ya Star Times uca wirabira buke yo hejuru yayo amezi abiri nyene sivyo gusa wahora buke yo hejuru iruta izindi baca bakongerako iminsi 10 yose wirabira ataco winona nimwirabira amasanamu ya mbere Tesa kuri decoder za Star Times biraje vyihuse. Ganza TV yitwa Ganza TV kuri Star Times nayo ya decoder rurangiza Tesa ya Star Times DTH n'ibihumbi 50 gusa. Tesa na Noel Tesa na Star Times. Que le spectacle commence. Iminsi mikuru iracabandanya muri Canal Plus. Gura amayinite nk'ayo wahorana ucumara iminsi 30 uraba amasheni yose ya Canal Plus. Iminsi 30 mwirabira ibiganiro biryoshe cyane ku masheni arenga amajanane. Iminsi 30 twirabira za nkino ziryoshe. Iminsi 30 twirabira y'amaseri dukunda. Iminsi 30 dukurikirana za sinema zakataraboneka. Pas mal du tout. Muri Canal Plus niturota duhagarika kubanezereza. Amakuru yacu tukaba tuyasozerera muri ayo makuru avugwa mu makungu mwari mwateguriwe na Gerard Nishimye ari karimenyereza hano kumbonesha kure yanyu BTV Burundi. Amakuru avugwa kujya amazi tuyahere mu gihugu ca Cameroon aho ibice bigera kuri 16 n'uduce 6% by'abantu aribo bahura n'ingorane zikomeye ziva gufungura nabi. Mu kiganiro yagize ku bamesha makuru kuri uyu wa 11 Kigarama aho yariko yerekana ibiharuro byavuye mu cigwa cakozwe ku bantu bafungura nabi, umushikiranganje w'uburimyi muri ico gihugu Gabriel Bayilobe yaravuze ko ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo agabanye izo ngorane. Ibiharuro vyerekana ko abantu bageramiwe cyane n'ingaruka zo gufungura nabi arabo mu bice byo mu buraruko no mu buraruko bushira uburengero biturutse kwibura ry'imvura mu gice cyane cyane ca Lagore hamwe n'imyuzurire y'amazi arangwa mu gice ca Benue. Ayo mu gihugu c'Ubuyapani abashikiranganje bagera kuri 4 ivyegera by'abashikiranganje 5 n'abandi bashinzwe aya ni mabanga muri leta nibo batanze imihoho inyuma yo kwagirizwa inyuruzwa ry'igifovya c'amafaranga inyuma yo kudashira ahabona ibiharuro vyo mu gihe hariko hashikirizwa uburyo bweranijwe n'igihugu. Nkuko tubisanga ku binyamakuru ngo ivyo vyoba bizogira ingaruka nyinshi cyane ku mugabo Fumio Kishida ariwe asanzwe ari umushikiranganje wa mbere bivugwa ko yitegurira kwitoza amatora yo mu 2025 naho we yamesheje ko agiye guraba ingene yo garuza umwizero amazi atararenga inkombe. Mwomenya ko abashikiranganje bose bagiriwe n'ubwo bunyonyezi arabegukiye uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe naho binugwanugwa yuko hari na bamwe mu bayoboke ba Fumio Kishida bashobora kwisanga mu buroko vuba bwangu. Mbere
yuko dusozera ano makuru mu nkundire banze ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize mu gihe hari hamaze iminsi hibonekeza ikena ry'igitoro hano mu gisagara ca Bujumbura no mu zindi ntara zitandukanye. Mu gisagara ca Bujumbura ku masitasiyo amwe batanguye gutanga igitoro kuri uno munsi, nayo ngo mu gihe imvura yobandanya igwa neza ukwirikira genda abarimyi b'umuceri ngo babona ko uwo mwimbu w'umuceri uzogenda neza uno mwaka. Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru yacu y'uno munsi. Reka nshimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya, ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Ndabibutsa yuko mubandanya mudukurikirana kuri Canal Plus biciye kuri chaîne 396 kuri Star Times 106 canke 781 ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi zacu haba kuri YouTube, Facebook n'izindi mbuga zitandukanye. Ndabashimire rero mubandanye mukurikirana n'ibiganiro bishaka kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi kugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu murakoze.